Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner le match d'aujourd'hui? On a fait confiance à toute l'équipe. C'était dans la tête qu'on pouvait gagner aujourd'hui. Donc il fallait que les gars aient confiance en eux, les uns les autres, et que nous, on leur prouve cette confiance. Et grâce à ça, aujourd'hui, on arrive à une victoire d'équipe. Des matchs comme ça, c'est très intense. Donc quand la fédération vous en fait faire 5 sur 10 jours, c'est très compliqué de gérer. Maintenant, c'est la force de caractère de Dynamo qui prouve aujourd'hui que c'est un grand club et qui mérite sa place au top niveau. Qu'est-ce que vous promettez aux fans? À la balle, de faire étape par étape, d'y aller pour se battre et pour représenter pas que le club, représenter le Burundi. Si on a la chance de se qualifier à la balle, on espère vraiment que tout le Burundi va nous suivre, y compris les gens qui nous ont empêchés la dernière fois d'aller au bout de notre rêve. Donc on veut le faire pour représenter le Burundi parce qu'on aime votre pays. Et qu'est-ce que vous demandez à la fédération burundaise? La fédération burundaise sait ce qu'elle doit faire. J'ai rien à lui demander. Ils savent exactement où on veut aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Jolis, umumenyereza agira kabiri wa Dynamo, wiyumva gute inyuma yo gutsinda no rukino rugirindwi ukaba ruhaye uburenganzira bwo gusohoka hanze y'igihugu? Nibaza yuko turanezerewe cyane rwose. Ibi niyo objectif ya mbere twe dufise kuva tugitangura iyi saison. Turayishize ko turavye ibintu byashyize ku mwaka weze ibintu byadushikiye tubona umenga twari gushobora gutsinda mugabo twaje dufise un esprit revanchard, un esprit yo kurondera gushobora gutahukana iyi championship uko no bivuga aya matrondere guserukira igihugu. Nibaza yuko nta kintu vraiment gisubye umunezero twadufise. Turanezerewe cyane rwose. Mbere yo kinkino za playoff zitangura wabibona gute? Ntibyari byoroshye kubera guhura n'imigwi umugwi w'urunani les Ipos remesha n'indi migwi Tigers kuva muri saison ntibyari byoroshye ko imigwi yose yari renforcée aho yoba igwaye bivanye n'ivyo bakoze umwaka weze bose bari renforcée. Debut yagenze neza muravyibuka yuko twebwe na debut ya championnat twashite dutsindwa kubera imigwi yaradusupenye kuntu yiraforcée hanyuma turagerageza turakenyura gushika naho dushika ntibyari byoroshye. Nibaza yuko novuga ahubwo félicitations ku migwi yose naho itashoboye gushikaho twashitse kuko ils n'ont pas démérité kuva ku ntango gushika no munsi b'umugwi w'urunani vraiment witanze. Nibaza ko no gushimira nawe nyene c'est un match yari ryoshe ribereye ijisho kubona abantu nk'aba baza kuraba basket biryoshe. So nibaza yuko na nini turakomeye turaryohewe cyane. Cyari baza yuko l'objectif yari imwe twebwe n'urunani abakinyi bari bafise bari bakomeye cyo kimwe nk'abi wacu twebwe twaba dufise ikintu novuga kiri muri ADN yacu rage de vaincre kuva muri saison régulière ivyo bintu byose twari tubizi. So nibaza yuko ahanini iyo rage de vaincre niyo yatumye dushika kuri intsinzi uno munsi. Mwaragize imvune nyinshi zitandukanye haragaze n'igihe bando tushigorana cyane mubona yuko abakinyi ikintu bakoze kugira ngo bashobore gushika nk'ahari. Novuga ivyo n'ibintu twari tuzi kuva tugitangura saison nico gituma turondera kugura abakinyi bose tubona yuko bashoboye kubera uravye amamatch gene yegeranye muri saison uravye playoff gene izogenda ibintu vy'imvune wabiteguye comme plan B. Donc nico gituma twari dufise effectif nini urabona yuko naho habaye ama blessure on a su gukuraho ya blessure ama absence yabo bantu naboneke. Nibaza ko ahanini vraiment noshimira abakinyi twari dufise un effectif nziza kandi yose yabaye clé muri victoire. Nibaza ko noshimira squad yacu yose. Imikanyiro ya Dynamo utuma ko afana ba Dynamo bajya n'abandi bajya vraiment nta kintu na kimwe no babwira kuko ndabizi yuko bazokoma bari kumwe natwe. Ubu rero tugiye gukora ibikenewe tugiye guserukira igihugu turakeneye gushika aho twigeze gushika cyagiye muri byatuyemo. Nibaza yuko tubakeneye yuko basubire baze kumanzirema aho tuzogenda hose badufashe no kurinda bashingire. Nibaza yuko intsinzi ahanini ari yabo.